Aha hakaba hari mu ntara ya Cibitoke aho imikangara ishika ku 11 yari iramutse ikora ibibazo bibemerera kwinjira mu rwego rw'intwazangabo mu gipolisi c'u Burundi. Buri mwaka rero ubushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bwama bwatunganije igikorwa co kwinjiza imikangara n'imiyabaga ivyipfuza kandi ikwije ibisabwa n'amategeko mu gipolisi c'u Burundi. Uyu mwaka kandi ivyo bibazo bikaba vyakozwe ku magenekerezo ya 3 na 4 gitugutu uyu mwaka mu ntara zose zigize igihugu cacu. Nino muri iyo ntumbero igisata co kumenyesha makuru co mu bushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano cari cishikiye mu bibanza bimwe bimwe mu hariko harakorerwa ivyo bibazo. Muri kino kiganiro cacu tukaba tuzakurabira hamwe idonido y'ingene ivyo bibazo vyariko biragenda mu ntara za Cibitoki na Bubanza, aho twasanze biriko bigenda neza nkuko twabimenyeshejwe n'abari bahagarariye ico gikorwa muri izo ntara. Eka tukaba twaraganiriye n'iyo mikangara yariheje gukora ico kibazo, eka n'abene igihugu tukaba twaraganiriye bakaba barashimye ingene ico kibazo cariko kiragenda. Muri rusangi rero ivyo bibazo vyo kwinjiza imikangara n'imiyabaga mu gipolisi c'u Burundi bikaba vyagenze neza mu gihugu cose. Imbere yuko iyo mikangara itangura gukora ikibazo co kwiruka, abari bahagarariye ico gikorwa babanje kubatekerera impanuro zitari zike. Ubu naho tugira dukora ikibazo cyo kwinonora imitsi. Muri ico kibazo aba bakandida mubona 11 baraja kwiruka ibirometero 2 n'imetero 400. Turi kumwe n'abadufasha bavyize, twaragiye turapima izo metero zirakwiye neza, turaza aho ziva naho ziherera nkuko mubona ngaha ku murongo. Aha niho 2 km 400 metres zishika. Bahejeje baraja guca bagira pompage, aho hose umwe wese tumuharurira izo ashoboye kugira. Bahejeje pompage baragira abdomino, nazo umwe wese tumwandikira izo ashoboye kugira. Hariho amanota rero bijanye. Nagira ndabibutse mwebwe muri ko murakora mu bimenye birya mwakoze vy'umutwe biri kuri 80, sport mugira mukora ku 20 kugira mu kwiza ijana. Rero naha amanota murayakeneye cyane konkuru yamari konkuru, ariko naho bimeze gutyo turabashaka mukomeye ntihagire uja kwiyahura. Umwe wese aja kwiruka ivyo ashoboye, sivyo? Uja kumva vyanse ntiyahure. Ubuzima burabandanya murakurikira. Tugeze kuri depart hariye muhagurutse mwirinde gutegana, abibasavye ugahirahira ukabikora tukakubona chato kwirukana. Warahagarariye ico gikorwa mu ntara ya Cibitoki aratubwira ingene ico gikorwa cyo kwinjiza imikangara n'imiyabaga bagitunganije kugira kirinde gishike kuri iyo ntambwe. Mu mwanya wa mbere twaraje ngaha turatanga amatangazo kugira ngo imikangara yose ihejeje amashuri yisumbuye, turababwira ibikenerwe byose ko vyari mu matangazo kugira ngo ababikwije baze tubandike. Uko niko vyagenze, twarashoboye kwandika abana 19. Muri abo 19 twasanze harimwo 8 badakwije amanota ubushikiranganje bw'indero busaba kugira ngo baje muri universite za leta, mu mashuri makuru ya leta, muri kaminuza za leta. Uko rero twaciye dusigarana imisore 11 nibo bakoze ibibazo guherejo, bakoze ibibazo by'ubwenge biharuwe n'igifaransa kwandika. Uno munsi nawe akabahije gukora ikibazo cyo kwinonora imitsi mu bisata byo kwiruka nkuko mibonye, cyo kimwe n'ivyo twita pompage na abdomino mubona bahejeje kugira. Aranatubwira n'intambamyi bagiye baragira mu ndinganizo y'ivyo bikorwa vyose bariko barakora. Intambamyi twaje duhura nazo nuko ubwa mbere hoho ikijanye nayo makuru ajanye nuko badakwije amanota, harimo abaza batabizi, bakaza bazi bati ko dufise impapuro zitwemerera kuja muri kaminuza, kuri ubu no muri polisi bo twakira. Twarinda rero kubasigurira yuko twe tudashobora kwakira abo kaminuza y'u Burundi itazokwakira. Ico cabaye cyambere.
igira kabiri murabona yuko twandikira ku mugwa mukuru w'intara abana bavye mu makomine agize intara ya Cibitoke. Hari gihe rero twabarindira bakaza batevye. Mu minsi ya mbere twaratwe kwihebura kuko nabo bana twabaronse nko mu minsi 2-3 ya nyuma. Nico byongorane twaje tugira. Twe turibaza yuko ngira takindi koko niko mu mwaka weze hari habonetse benshi gusumba ababonetse no mwaka. Ariko no mwaka cyane cyane tubona cyane cyane hanene ari kubera ayo manota ari ku rwego rwo hejuru. Nabo ubushikiranganje bw'indero urafise igituma bwabitunganije. Ico ntacyo twobivuga ko bo barafise kuri ubu igituma bashize ayo manota hejuru. Muri ico gikorwa rero ngo ntibatamba birorera barafadikanije n'izindi nzego abo ipolisi ije gukinga impanuka kimwe twita protection civile nabo ni Croix Rouge n'abajeje intwaro. Bwa mbere ho turashimira cyane ubushikiranganje butujejwe bwatwizeye bukadushinga umurimo. Tukongera tugashima muri komisiyo turafise biro itujejwe atace dakora kandi niyo tuyi ibibazo inyarutswa kubitorera umuti. Abantu baradufashije cyane aho ni muri komisiyo. Tumaze gushika mu ntara naho abajejwe intara twarabonanye tugikorana inama, abajejwe umutekano twarabonanye, abajejwe amagara y'abantu, abo muri Croix Rouge, abantu bose bashobora kugira ico bafashije ntaco batakoze kugira ngo igikorwa kigende neza. Mbone no naka karyo kubakengurukira bose. Harya ni kurya mu bivuze bati igiti kigukora mu jisho ntico kwama si kabiri si gatatu. Byarashitse muri kahise natwe tugenda tubikorera ko mu byo twokwitangira mu rurimi rw'abanyamahanga leçon tirée du passé kuvyagiye biba muri kahise. Nico gituma mwabonye abo bana twabasiguriye neza yuko ubuzima bubandanye nyuma yuko ariko bararondera bwo muri police yuko bogenda bagakora ivyo bashoboye kugira ngo ntibamere nk'abakuru babo boba baragize amasanganya muri kahise. Hanyuma ikindi naco twoshimira barya bajejwe ivya sport ngaha mu ntara badufashije nabo nyene bakoze ibishoboka byose kugira ngo abo bana bakore neza bakora ire ku makonsenye babahaye. Ikindi naco no gushimira abo muri za Croix Rouge na za Protection Civile nabo nyene bari hafi bariko baraterera ivyiyumviro baraba yuko ari wogira ikibazo kugira ngo bace bamufasha. Nkuko nariko ndabibabwira ubwa mbere hoho twabagirishije ico bita eshofumi kwiye. Mwabonye yuko twariko turagenda hari ahantu ku ntambwe twabahaye kugira ngo tuje gushira aho batangurira babanje kwiruka gatoyi. Abo babijejwe babakoresheje eshofuma novuga ntirakwiye. Iyo rero muri ibi bintu vya sport umuntu atagize eshofuma bimugira ko ingaruka. Nizirya mbi mwavuze muri kahise gicika ko rubacho barabigisha. Ikindi kirenze ico nuko mu bijanye na logistique iyo bashitse turamenya yuko umuntu heje kwiruka akenera amazi akenera agasukari navyo turabitaho nico gituma mwabonye bagumye bameze neza n'ivyakwirikira babikora bakomeye. Abo uko nababonye ubwa mbere hoho bagize ibakwe amahirwe yukuva mu bandi benshi bavyifuza bafise rero amanota menshi mwishure bahora bigamo no mu kibazo ca leta. Aho rero ntisinshidikanya yuko ibiharuro n'igifaransa bakoze babitoye. Ikirenze ico naco nuko ico bita concours guhiganwa bamafise amanota barabirako. Rero muri izi ntwazangabo turafise ibiharuro ntarengwa bizokwakirwa. Ivyo byose byo bibazo turazi neza yuko tuzobaronka harimo nabo ngaha mu ntara ya Cibitoke. Murakoze ku bibazo igifaransa nkuko twabibasiguriye aba imisore yareka irahiganwa. Mvuga imisore kuko nta mahirwe twagize yo kuronka umwigeme. Iyi misore rero yareka irahiganwa uko twabibasiguriye nuko ibiharuro byari ku manota 40. Igifaransa kiri ku manota 40. Iyi sport mubona duhejeje kugira ku manota 20. Nayo nyine ya 20 kwiruka biri ku manota 10, abdomine kuri 5 na pompage kuri 5. Uko niko amanota azoharurwa hama duce tubatondeka nukuvuga yuko abakenewe tuzoca ducira ku murongo kuyivyo bazoba bafite. Igikwirikira nuko mu minsi atari kera tuzoca tugira duhereje tuzoca tugiye ibujumbura duce twegeranya hanyuma tugire ivyo bita correction gukosora ivyo bakoze. Hanyuma nuru rutonde mwabonye rwa sport bagize tumaze kubitondeka tuzogaruka ku ntara tugira ico bita affichage et réclamation kugira ngo duhe uburenganzira imikangara yuko ari nk'ahantu basanze kuri ubu twarihenze bace bareklama. Kenshi biraba yuko iyo umuntu agize reclamation
akagira ico bita gendo cause donc agasigura bikumvirwa ntibibuza ni itegeko ko duca tumushira mu burenganzira bwiwe nico rero gikurikira ibintu bikurikiranya gutyo. Ati akamo twateye abigeme ntibakitavye, agira ko ahimiriza urwaruka rw'abigeme ngo rwijukire kwitabira ico gikorwa co kwinjira mu gipolisi. Natwe twarabonye yuko akamo twateye abigeme ntibakitavye uko twavyifuza. Kubo twanditse 19 harimwo umwigeme umwe muga ntiyashoboye gushika kubera atarakwija amanota asabwa n'ubushikiranganje bw'indero. Nuko rero twagira tuti dutera akamo tufashe n'akakanya ko gutera akamo abigeme ko no muri kazoza bozokwitaba ari benshi, kuko uko bitaba ari benshi niko baronka amahirwe yo kugira abavamwo baza mu ntwangabo na umuntu wazangabo z'igipolisi n'ababe benshi. Ngaha nta mahirwe twagize yo kuronka umwigeme, muga twizera ko muzi n'intara boba barabaronse kugira ngo tuze turonke ibiharuro bikwiye bahurira n'iyi mikangara muri kaminuza y'intwara zangabo z'igipolisi. Ubwa mbere cane hari ikintu muri umuga wanyu mukora wa communication, igihe abantu bataronse ubutumwa cyangwa ubutumire bwo kuza kuri kwitaba igikorwa hakiri kare twarabonye ko bigorana. Ico kintu aho twohakosorera kugira ngo abo bushikiriye nabo babushikirize benebwo abazokora ico kintu. Nibaza yuko muri kazoza communication igenze neza atangorane yoba kugira ngo abantu baze ku gihe hanyuma tubakire tubatunganire. Tukaba twaraganiriye niyo mikangara yari hejeje gukora ikibazo co kwinjira mu rwego rw'intwazangabo mu gipolisi c'u Burundi, bakaba baratubwiye icatumye bifuza kwinjira muri urwo rwego. Baratubwira n'ingene babonye ico kibazo cari kimeze. Nitwa Ndayizeye Bonnie Edgar, nkaba mvuka muri intara ya Cibitoki kuri uyu mutumba nyene wa transversale wit abandi umukandida ahejeje gukora ikibazo. Yego murakoze. Impamvu yatumye ninjira mu rwego rw'intwazangabo nuko ubwa mbere na mbere nabanje ndavyiyumvamwo biranzamwo, ndabona ukungene abandi bari kubwo rwego bakora akazi barangura umurimo. Rero nanje bica birantera intege kuko kumbure usanga mu bisanzwe intwazangabo z'igipolisi zijejwe umutekano. Nanje nkaba mbona mu karere hari intambamyi zinshi ziza zitosekaza novuga uwo mutekano, bikaca rero bintera intege nkavuga nti reka nanje ngira ico mfashije Imana yompa nkashika kugo rwego nanje nogira ico mpinduye kubijanye n'impambanyi ziza zibangamira uwo mutekano. Mvuka mu ntara ya Cibitoke komine Mugwi, nkaba ndi umukandida yasabye kwinjira mu rwego rw'intwazangabo mu gipolisi. Mu bisanzwe ikibazo twakoze ejo hahise twakoze ikibazo cyo kwandika d'abord cari Gifaransa n'ibiharuro. Ikibazo twakoze bivanye n'ukuntu umwe wese yagiye ritegura mu mihingo yararimo. Ikibazo mu ncamake cari cagenze neza cyane. Ikibazo fizike uyu munsi mu ncamake cagenze neza. Ubwa mbere na mbere nomanza nkashimira Imana yo yadushoboje kuva yo twatanguriye hariya hirya twashitse aha uko twari turi abakandida 11, nta mukandida n'umwe yigeze agira ikibazo nk'ico twumvise mu minsi yeze ngo yite hasi canke agira ikibazo runaka. Ico ni ikintu ca mbere twoshimira Imana. Mu kuza twashitse aha kandi umwe wese kubwitange bwose yakoze yashikiye aha ku gihe yategeza gushikiramo. Mu bisanzwe n'ikibazo cy'uyu munsi nko ku ruhande rwanje no rw'abavukanye twari turi kumwe ngaha twabonye byari bimeze neza cyane. Yego ibibazo twakoze ejo byari ibiharuro n'igifaransa. Mu ntango yego twari twibaza yuko ico kibazo coza gisumba nivo yiwacu bivanye n'ibintu twaza twumva hanze kubadukuriye bamaze kugikora canke abandi bo ngaha. Mugabo vraiment tumaze kugishikamwo twarabonye yuko bihwanye n'ivyo twize vraiment, bihwanye n'ivyo twize mu ishure. Hama tumaze kubibona uko hama turakora nyene turi tranquille atagusemba umutima. Hama ikibazo kiraheza kiragenda neza. Ya vraiment ngerageje kuraba
guhereje ukungene vyagenze ava yuko dutangura ikibazo mbona bishitse bikananira nta guta umwikomo kuri kiriya na kiriya novuga ati vyarananiye nyene vyagenze uko hama afata ubundi buzima twarakoze mu mutekano atagusimba umutima kuko twari tumaze kubona yuko gihwanye na nivo y'iwacu nyene cagenze neza muri make. Mbega nize ntambamyi bagize mu myiteguro yabo bagira ko batera n'akamo abo bose vyega kugira ngo ugwaruka ruba rwifuje kwinjira muri izo nzego woroherwe. Mu bisanzwe impapuro dusabwa nkuko bazidutumye bari babibona yuko atantambamye mu bijanye n'impapuro dutegerezwa kugira. Intambamyi yabaye ahantu hamwe. Intambamyi yabaye mu kwitegurira ikibazo. Murabizi yuko haciye indwi zibiri batumye ko mu kuja kwiyandikisha no kwiga muri kaminuza y'u Burundi. Ikibazo cyahabaye mu minsi ya mbere muri kaminuza y'u Burundi hariho ivyigwa vya integration. Ivyo vyigwa vya integration biragoye cyane kugira ubifatanye n'ibi bintu byo gutegura iki kibazo tuba tujemo. Byarashoboye kutugora cyane ariko naho nyene turongera kubishimira Imana kuba yarabiturenganijemwo tukaba twamaze gushika no kuri uyu munsi tukaba duhejeje n'ikibazo turashima cyane. Akamo twotera leta y'u Burundi no guhera uyu munsi ihimiriza kubera ari ingingo yatanguye gufatwa yuko umuntu wazangabo hategerezwa kujayo umuntu yateguye mu mutwe mu bisanzwe afise amanota yo kuja muri universite y'u Burundi. Kongera tugatera n'abatoya bacu bari nyuma azoza gukora mu myaka iri nyuma yacu. Nuko ikintu ca mbere na mbere bokaza mu ishure bakaronka amanota ari imbere kugira bazoshobore kugira intambwe yo kumanza kwemererwa kuyandikisha gusa. Akamo twotera igipolisi naco nuko igipolisi cogerageza naco nyene kikaduza communication kugira hariya n'umuntu ari hehe abimenye. Nkuba hariho umuntu ari sinovuga inyuma y'igisagara badakunda gukurikirana amateleviziyo n'amaradio atari kirenga batigeze bamenya yuko iki kibazo hageze yuko kigira. Kubera mu ntara yose ntiwo kumva yuko ari abantu 11 bari bashaka kandi bari bakwije ama condition yo kuza gupasa gusa. Kumbure hariho abantu batabimenye nimba vyo kunda hokongerezwa inguvu muri communication kugira izoze birasakara imihingo yose y'igihugu. Eka tukaba tutibagiye kuganira n'abene gihugu aho bashimye ingene ico kibazo cariko kiragenda. Nitwa Ndayizeye Ari sanze n'ubanga nyene mu gisagara ca Cibitoke naje nyene bariko bagira sport kubera niyumvamwe nyene ko noza kuraba kubera hari mu mwana wanje ashaka gushigikira dabe nyene bigenda nabonye byagenze neza kweri mu bikoresha neza nejo twarayaze numva mbarira yuko byagenze neza bakoresha nyene kumugaragaro kandi ivyo vyiza umwe wese akipima umutwe wiwe ahageze ashobora kugeza kuri nanje nabonye byagenze neza gose nje nabonye umengo yarafise nje nabibonye ko yarafise umuhamagaro kuko yaguma ambwira ati jewe papa ati numva nokorera igihugu ati shaka kuraba ko noja mu nzego akorera igihugu ati maze gutora yatanguye kubimbwira nyene ari mu mwaka wanyu ati maze gukora exeta nkumva ndayihejeje ndayitora tumva no ushobora gukorera yego nico n'umuhamagaro niwe ubyiyumvamo Imana izobigufashamo ngo manda mushyigikira arambwira ati hageze ati ndonderera byangombwa ngende tikuraje mwana genda upimura hanyuma rero acaguma yitegura ngira ngo uko yavyiyumvise mu ngira Imana izomufasha azoheza abitore ubu byose barabitwegereje biri ngaha bijya byose twahora tuja kurondera Bujumbura ubu biriho ngaha barabitwegereje nivyo vyiza nivyo vyaduhaye inguvu kuko ari naho byari kudusaba kuze Bujumbura n'amatike tugasanga turabuze itike yo gushika byaratworohera kubera twabirondera hafi aha nyene kuri
hafi ya province. Tukaba tworangiza ikiganiro cacu tubamenyesha ko abo mu rwego rw'ibisongerezi n'abapolisi bato bato ko isango yabo yo kwiyandikisha izotangura kw'igenekerezo rya 10 gushika kw'igenekerezo rya 28 gitugutu uyu mwaka. Aha niho ikiganiro cacu kirangiriye. Sangwa amahoro iwanyu, murakoze. Cinjire sinkubesha haragendwa wankumiwe cinjire iwewe mbwire kanukuri banguka yaragaza niba gusige basazawe bashizeyo ke